Yesu nashimwe, Yesu nashimwe mukundwa. Ndakwiramukije mu izina rya Yesu, bivanye naho uherereye, Imana iguhezagire cyane. Abeshi tuhora twibaza mbega ati umwaka ugizwe n'ibihe bingahe canke ugizwe n'imisi ingahe. Abeshi tuza gusanga turaronka igihe cici, turaronka n'igihe c'urushana. Igihe cici kigizwe n'izuba, igihe c'urushana naco kigizwe n'imvura. Rero iyo tugerageje kubiraba tuza gusanga ivyo vyose Imana yabishiriyeho umwana w'umuntu. Twagaruka no mu buryo bw'impwemu naho tugaca dusanga umwana w'umuntu agizwe n'ibi bice kandi bibiri. Hariho igihe cyo kubabara, hakaba n'igihe cyo kunezerwa. Imana iguhezagire cyane. Pawulo aganira na Timoteyo, aramubwira neza kubw'aya majambo bivanye n'ibihe intumwa Pawulo yatwibanzirije imbere, yabona byariko birashika kubico gihe, na cane cane umwana wiwe mu buryo bw'impwemu Timoteyo. Aramwandikira aya majambo abacishije muri iki gitabo ciwe ca kabiri, yandikiye Timoteyo igice ca 4 kuva ku murongo wa mbere. Aramwandikira amubwira ngo ndakwihanikiririza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu, azocirako iteka abazoba bariho n'abazoba barapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Ku murongo wa kabiri, uvuge ijambo ry'Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wihanganire imibabaro, ukore igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa c'ibango ryawe. Imana iguhezagire cyane. None rero mwene data, ndagushimiye we wahisemwo kudukurikirana muri kino kiganiro. Turiko turabona muri buno buzima tubayemwo, mu buryo bw'umubiri duhura n'iki n'urushana, no mu buryo bw'impwemu naho mu buryo bw'ubugingo tukaza guhura n'ibi bihe bibiri, igihe cyo kubabara n'igihe cyo kunezerwa. Abenshi twarabwiwe kandi twarumvise ko tuzoja mu ijuru kubakoze neza, kandi ko tuzoja muri gihe no mu muriro udashira kubakoze nabi. Ariko uno munsi ndafise ubwo kubw'ibihe bitariko biratworohereza. Mbega abakristo nibihe turiko tuvyitwaramwo gute? Turiko tuvyitwaramwo gute mu gihe uno munsi ushobora kwinjira mu rusengero kanaka, abantu bakakubwira ngo cakira imodoka, ngo ndaguhaye inzu, ngo ndaguhaye visa, ariko uno munsi ubutumwa bwo kwigisha abantu bubabwire yuko umuntu ategerezwa kurya ari uko akoze, abizintuguta, akerekana neza yuko ashikije ico Imana yavuze ku mwana w'umuntu ati uzojya urushe. Mbega bizogenda gute? Ibihe biriko bitujana gute? Ariko Pawulo aramubwira Timoteyo ngo bazokwiziba amatwi, ngo bitoranirize abigisha, babigisha ibihwanye n'ivyo bipfuza. Ndafise ubwoba rero uko ibihe biriko biratujana, inzara ni nyinshi, isi ntikimera nk'uko byahoze, abantu twahuye n'intambara nyinshi mu kahise, abandi baracazirimwo muri Afrika n'inyuma yaho. Mbega ibihe biriko biratujana gute? Nahaweho kwibaza, ibihe biriko bikujana gute? Birashobora biriko bikujana uko utabyifuza, ariko humura, Yesu aracari ku ngoma. Imana iguhezagire cyane. Bihe birashobora kuba biriko bigutwara nabi, wagize ukwihebura kubw'ibihe, amarira yakubanye menshi kubw'ibihe, wabuze kiremesha kubw'ibihe, watakaje abagenzi benshi kubw'ibihe, watakaje byinshi kubw'ibihe,
uradandaza ntiwunguka, urakora ibyawe ntibigenda neza, ariko nagira ndakuremeshe, humura, nye n'ibihe n'uwabisizeho ari we Mana, ari we Kristo Yesu, aracari ku ngoma. Imana iguhezagire cyane. Data, mu izina rya Yesu, nongeye gusengera uyu muntu, ibihe biriko bimujana nabi mu rugo hiwe, ici n'izuba byaratse, hageze ko afungura n'abana biwe biragorana kenshi, hageze yuko aronka haryama n'ahaba n'umuryango biramugora kenshi. None rero mugwiriza imvura mu izina rya Yesu Kristo, ibihe byongere bibe byiza kuri we, ntaba ari twebwe. Hari n'ubu nawe biboneka ko inshuti yahorana zamuvuyeko, uno musi ntakizifise, ariko biboneka neza ko abarabizigirwa kuri bo baramuhemukiye. Ongera nawe databuja umugirira ibihe byiza, mu gihe kiza no muri iki nyene, nawe umunezero ugaruka aho wari wavuye. Mu izina rya Yesu ndabisenzemwo, amen.